Wewe bibeni. Sawa. Ija biboro mwagize na safe mwe ni musara ndaki. Ine na safe. Oranze ko umunanze muri commentaire Liberi. Ngurumva ngo Liberi ngo ntazosubira kuja mu biganiro kumbe naho ngo atuma abantu. Umva safe ni wari wamutumye. None tuvuye ko ari nda yamutumye none. Oya gusa sefu yarandondeye acambwira ngo arashaka bagomba gukorana ikiganiro cyo yari yateguye bagomba gukorana ikiganiro na muco muco twakoze ikiganiro wenyene muco sefu twakora kirasohoka cyamo oya muco kirasohoka oya sha amara gutse Liberi yarahiye shango nazuzwa mu biganiro sha kisubizo mu biganiro yadukora nigize nabiwe nigize nabi Usirumva abafana nabo baba bakeneye kumva ko ibintu byawe Liberi babikeneye couverture médiatique. Sosira migano. Sosira biganiro kuva nkiri muzima bebe. Kumva tagi imvo izibiri. Atoja miganiro. Ngambo. Sanze umva ngo ibintu byose umuntu agomba kubaho. Teni giharimo. Liberi gusa abiga abantu barakenera ibiganiro urumva baba bakeneye couverture médiatique ku bintu byanyu bitagize couverture médiatique urumva nta kimwe cyo. Igeze gusa sepeje kari gataro indwi ndakubwira ati Libera kwamwira ngo bijya bintu nafashe hanze ngo ndabikate Libera twatwemere ko atazosubira kuja mu biganiro umugabo kubw'abafana atiza kujayo hano ndi sinaje gukora ibiganiro kubera ko ivyo nanze no kwiporta volonté ngo nje gukora ibiganiro ariko hano nagiriwe umunsi mukuru kandi nanezeje n'abafana mbo je sinzi impamvu naje gituma je ntakunda gupfa no kubelieving ibintu guco kuko ndabibonye vraiment n'urukundo ruri exagere bashobora no kuba bariko baratugwiriza abatwanka batabizi kwera ko iyo umuntu aguma abona ibintu biba bamfaveri y'undi muntu ahita yiyumvira ati nese je kuki batabinkorera noneho kuko atari bushinja babikoze agashinja babikoregwa Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Steph Media. Channel forget for this industry of Buja Flavor. Chakina mukuru cyo kibaza ngo bishaka mu industry of Buja Flavor. Uto twikora reka tutukingurikira Imana amatso tukingira ngo kuza Steph Media biboneke. No musiri wa surprise. Abakunzi b'umupfakazi, abakunzi b'umubanyi. Twashimye kugira surprise FANNY LAVINE kandi FANNY ngana na kimaze rero abakunzi ba Steph Media. Ndira umvirize byambwira mamala Oui. Banisa ehira. Libera gira ngo ngamaguru nani. Tuchiri modoka basi hajya. Oya, shiri modoka nga. Yo. Anu amenye gute. Anye sikeni wahazi umugenzi we wakorera nganye. Fanene guteva. Yazane. It's fresh. Yaza kuma content no munsi. Hari mwibitse mudashaka mu biganiro. Kuko ikiganiro. Oya. Tuje gukora ikiganiro na FANNY.
nawe uzi mu kiganiro rya Libert Beni uribuka wa munsi we mwijoro nitwavugaye wowe ngo turaza gukora mu ucurura ko twarero oya urumva ujya munsi urabizi fare kandi kijya geno hari muri mudu urabizi ko ari bamaze kwa stress kandi bijya bintu byanyu urazi ko biruhisha ukuntu kubona wewe Beni sa bijya biboro mwagize na safe mwe ntimusara ndaki inira safe urazi ko ari umunanditse muri commentaire Libert ngo urumva ngo ubonye ngo Libert ngo ntazashaka kuja mu biganiro duzikiyo cha fani nego ndazana gasakoshi ngo urumva ngo Libert ngo ntazosubira kuja mu biganiro kumbe naho ngo atuma abantu umva safe niwe wari wamutumye none tuvuye ko ari ndamutumye none oya gusa sefu yarandondeye acambwira ngo arashaka bagomba gukorana ikiganiro cyo yari yateguye bagomba gukorana ikiganiro na muco nini bakoze muco twakoze ikiganiro wenyene muco sefu twakora kandi kiraso gicamo oya muco ni kiraso oya sha mama gute Libert yarahiye shango nazuzwa mu biganiro sha yadukora nigize nabi we nigize nabi Usirumva abafana nabo baba bakeneye kumva ko ibintu byawe Libert babikeneye couverture médiatique. Sosira migano. Sosira biganiro kuva nkiri muzima we Beni. Ubu tagi imvo izibiri. Atoja biganiro. Ntabwo. Sanze umva ngo ibintu byose umuntu agomba kubaho. Cyo ni giharimo. Umuntu agomba guca ubwenge ko oya gusi ikindi kibazo Libert umenya umenye yuko ibintu mukora sa media ntaho vyogera mugabo ahubwo nukuraba abantu mukorana like bogenze zadavuga oya biriya bintu we Beni ibintu cyo nabikize navyumviriye kandi igihe nikigera igihe je nkorana n'igihe igihe cyambwiye ndabyihorera ikindi gihe nicambwira ko bikenewe izoba ariko iki gihe cyo kuko hari ibindi bintu abantu batamenyewe hari izindi nyungu kurundi ruhande zagira zigwemwe amazi gasaka umuntu abanza kugira muzikuvre kwanza zikuvra kora abantu banashaka bani bajije ngo umuntu abigize wewe abakozi b'umupfakazi safi ya fresh sana oya mbwa tubanye nabi we tubanye nabi we kudashaka no kundira amahera jewe sawa tugenda dukora ikiganiro cyanda bareke urumva Libert gusa abantu barakenera ibiganiro urumva bakeneye couverture médiatique ku bintu byanyu bitagize couverture médiatique urumva nta kimwe cyo Fanny ntazosubira kurira ariko nawe narize mu kibanza ciwe
Oya shasike twashaka gukora umuti. Reka jana benye no musigire. Cananje. Bane surprise ni mama. Ndamutshla. Mama stai tunayi. Usubira. Kuri murati. Five. Hamwe kumuriro mutuje mwe. Papa ni inde ari umuntu witwa papa na jengeneye kumenya Babahana. Jeje babahana papa. Na vime twamba bakurire Yes, akoze sepeje kari gataro indwi ndakubwira ati Libera kwambwira ngo bijya bintu nafashe hanze ngo ndabikate Libera twari twemere ko azasubira kuja mu biganiro mugabo kubw'abafana atiza kujayo ku ngufu sivyo none tuvyemeranye kubw'abafana arashobora kuboneka muri kamera Libera si kiganiro Libera ni surprise urashobora kubinyemerera Libera isa Fanny anniversaire ya Agukura meruka gushira kwindi myaka oya babanze bandi meruka mwanditse yo gute nga Fanny reka guprematira ibintu. Surprise. Ni surprise c'est anniversaire. Ni surprise. Turimbe basi gute turimbe gute basi. Surprise Fanny. Reka tumuririmbire basi. Ririmba basi. Reka turirimbe kwa nyene basi, reka turirimbe. Umuntu amuririmbira mana yacu. Turirimbe. Basi tugire gute. Anniversaire ni baba. Surprise Fanny. Surprise Fanny. Surprise Fanny Lavine. Surprise Fanny. Surprise Libert. Surprise Libert. Soro. Surprise Libert. Surprise umubanyi. Surprise umubanyi. Surprise umubanyi. Soro. Surprise umubanyi. Soro agira rire. Surprise truafa. Surprise truafa. Surprise truafa real boys. Surprise mwebwe. Isano. Ni sawa. Mwabiteguye gute? Bino urabona ko ari wanene. Ni wanene ndabikora nta sigu. Ya bravo. Foto kamuhonoye ntara agafoto ariko aragakurako. Ubwenge frere murabibona. Uno munsi instora atarize ngo tubone iryo soti. Apana ivyo apana bijya ngo by'amarira y'umugabo ngo atemba jamu. Yafashe. Ndabona munsi ikiganiro katakiduha.
ariko Seriberi aba bafana vrema uzobashira he banzureke Lavine sasa mama lao yase haye ewe ifoto bayikuye ibaze vrema none ndaza ni mitarasohoka ndaza kwiga ibaze mugombe mungi ibaze ko bayikuye iyi yarasohotse kuri anniversaire yanje wari ubizi koza kubikora ibinga fast kandi we n'umufatanya n'ababeshi kandi wifatanya n'ababeshi nifadikanya n'abantu b'umutima mwiza abafana bansoro n'abafana b'umubanyi sivyo none baranshigikira wewe efana mbwira rero wavyakire gute je navyakiriye neza kira gitwicaranye ngaho siase kuri bumva bo mukanwa Liberi karavayo Liberi nibi sava biragenda icambere novuga nari ndabakumbuye basha nari ndabakumbuye twumvira ijambo ry'umupfakazi nari ndabakumbuye ndaryohewe harimwo bashasha ntari bwabone turi kumwe muri groupe mwese vya vrai oyaye izina ry'Imana ninde Rahisa bavuga cyane muri groupe ndamuzi Fanny nawe Ornera nawe ntuvuga abaravuga Ornera wewe duhora ndazi nawe inamahoro apana Raisa nawe ntuvuga Bese aravuga aya ujye nawe Sylvie nimureke kumbwira amazina ari mu matozo yo kurondera Vava Vava ndamuzi gufina Vava wamukura Vava ni wamuronka ninde Julienne nawe nuvuga gose Vava agomba gusa na Priscilla Vava barasa inde amara naje iyo mwese iyo mama nawe mama Sonia mama hori twe tumaze kubonana wahindutse uno yatanga umuvinyi toka weni wanyu ndazi uwahuje Fafa mengo vuga rimwe ejo waravuze nawe Yesente nawe ntuvuga nawe Khonia nawe ntuvuga na wani Fidol Javre yo ndagiye kubabona murakoze cyane uwo n'umusitari ntiwamubonye mu mubayi ni mazina yitwa Uwimana nari ndabakumbuye ndagiye kubabona abo ntari bwabone zakira gute ko abantu bakwitayeho nk'uko gafana we n'ubuntu budasanzwe bamenyereye ntukirira no kurira oya ahubwo rero reka mvuge kuri iki kintu hari igihe kimwe hariho abantu bigeze kungirira surprise kandi dukina na filime hama sinarira we baca barashavura oya baca barashavura ngo sinaryohewe ngo nyine ngo nabasuzuguye namwe niko mubifashe kandi yarize ntacyo rero urumva baca bifata ngo nabasuzuguye cyangwa ngo sinashimye ngo kubera ko ntarize burya bene nasanze simpaka ibintu byose ukayagise cyo kimwe jewe ubu nahisemo ko ntazosubira kurira n'abana zoza ndarira ndije nyine aravyutse umwana aravyutse Liberi biki birakunda ngende hariya ntibirakunda mon frère turisi kuri media ujya ni kuri media uno musi kubw'abafana uragira icyo uvuga basi none warubizi ari invitation wahawe
je ndakubwira amakosa basi aze kungwa ko je ariko je kubwira nase Libert kwanzi ko akunda abafana biwe kandi adashaka yuko bagwa mu yabize sivyo none Libert akunda abafana biwe nico gituma nahisemo kwemera amakosa Libert ndamuzana nga na m'oblige Fanny aze azanyana na Libert mugabo turakorana ikiganiro na Fanny wenyene Bon, peu importe aho ndi ariko ibi bintu biri reyeri sinobikinisha ngo nuko nafashe ingingo ngo runaka kuko ntaho bihuriye n'ivyo nashatse kuvuga cinshaka kubaza ikibazo kwereka ibintu mubikora kubereka imwiruhisha mwebwe kwereka ibintu mubikora kwereka ibintu tumaze kwibona kenshi harabigeze kubikora kuri side wanje harabonge barabikora kwa Fanny inshuro zirenze imwe muri babiki and now cyenda shaka mbaze ni kuberiki ninda serukira abandi tuvugire nde aze kwishira ikibazo Libert abajije kuberiki bino bintu mubikora kuberiki mwiruhisha mwebwe ninde yisura ndashaka ubunyere bamwishura ubunyere bwatubandanye n'ikindi kibazo urishura kuberiki mwiruhisha kuberiki mubikora amfete arabababaye kuberiki mwiruhisha cyambere n'urukundo iyo ukunda umuntu utegerezwa kuruha uraruha kabisa merci sana Libert inyishu wayihawe ndashaka mbaze kandi ababaza mukunda twebwe amazina aya cyangwa mukunda ibikorwa bahe bishure wewe twishure dukunda byose ibikorwa n'amazina byose ibintu byabo byose bakora uwo onye yokora ivyo bikorwa ntago ashobora kubaho rero urumva dukunda abo n'ibikorwa afeti bakunda mwebwe n'ivyanyu mutabayeho ivyo ayo mazina niyo baho nagira sabe imbabazi kuba mpereye ku bibazo s'il vous plaît narafashe decision ko ntazosubira gukoresha iki kintu kandi murabizi ko je ndinze fata decision abanzi baranzi mba ndi serious kandi mba nayifashe kugira apana kugira ngo nikingire jewe kugira nkingire benshi n'inyungu nyinshi zishobora kwangirika kubera jewe kandi suko mba nishinje ikosa ahubwo no kugira ngo kugira ngo nkingire abantu nkunda rero nukuri nagira ndababwire iki kintu jewe ibi bintu murabikora kandi Jesse nari naramenyere surprise ira we narakubwiye narakubujije ko ntakunda surprise ira uri nari narabimubariye surprise ni surprise ari ukunda surprise ubona biba umva ira ndakubwire mu bisanzwe surprise nta muntu ayikunda naje ubwanje surprise ntayo nkunda ariko nsanga babikoze kubw'ivyo rero kubera gwa rukundo nyene tubakunda urukundo ariko rutuma tubikora sini atarukundo tubafitiye ntavyo twokora rero uca wihangana yene ukavyakira uko nyene wabibonye noneho ubundi Libert cyangwa Fanny ntabwo tubakoreye surprise twe dukoreye surprise abantu dukunda yego afete ibi si vyiwanyu ntabwo twumva noneho ntabwo twakoreye surprise Fanny cyangwa Libert twakoreye surprise abantu dukunda urakoze cyane utahure rero murakoze munyishuye neza anyway s'il vous plaît nagira ndababwire ukuri iyo mvuze ngo sinkunda surprise nuko Jesse simba nkunda umuntu yigora for me kuko wera ko mba mbona bitavala la peine y'ukwivuruga y'ukwigora nkuko mukunda kubikora kuko ibintu bibaye rimwe bibaza ngo umuntu ntaco yabikoze bikaba kabiri umenga umuntu yabikoze ariko ibintu bikomeje kuba ukunda uyibaza tese aba bantu kuko ibintu babikorera iki vraiment je ndashimye nubwo surprise impamvu je ntabikunda urazi cyari cyo no cyane ruko ni ibintu ntakuze menyereye ni ibintu ntakuze mbona cyane binkoregwa ko abantu benshi bo basanga bimenyereye ko bagirirwa ama surprise menshi ariko je ni ibintu bikunze kuba gake kandi banashaka ndanabitinya ndakunda ibintu ndatinya ibintu bintungura mba nifuza ko ibintu biza ndabibona ariko iyo ibintu bije bintungura biranyica mu bwonko ariko uyu mutima nagira nsabe abantu babikora ndabasaba jewe Libert ntabwo ibintu nabikoze kugira mu nkunde ibintu ntabwo ndabirimwo kugira ngo jewe Libert
munezereze Libert muze mukunde ibikorwa nkora gusa muze mube limite hariya kubera ko even ngira ndabivuge nyene kuko fait jewe mba nifuza ko umuntu iyo umuntu y'abantu bangana nkuko mbonye bankunze sinkunda kwizera kari navyo kwanza nkunda kumva umenga ngira sivyo ariko kuba ari byo ndabishima gusa s'il vous plaît notuma mbona abantu badakunda Libert en personne ariko baka appreciating ibikorwa byanje rero kuba mwebwe mwabaye intwari mukabifatanya byose mugafatanya ibikorwa n'ubuntu bw'Imana nta kintu na kimwe ntabwo twe turenze ngo tuvuga ngo dukora ibintu ngo bikaze kuruta iby'abandi nta nubwo ugiye no kuraba nano amasura ari interesa gose kugira ngo abantu bayadoye bayakunde ariko je vraiment ndashimiye Imana yes nano mazina nsiyo mazina y'ibitangaza hari hano rero ndabashimiye bivuye ku mutima muze mubikorere n'abandi kuko man I don't have to what to say thank you kabisa mukomera amashiri Libert guys ni amama rero iri ideal kugira ngo basangire naba abantu babo basanzwe bakunda bababwira ati babakunda n'ivyabo byose right now bagira bugurure ukanwa hariya dola sisi attention woo guys irakunze step media kabiri gatanu indwi entre temps tuvugana n'abafana biterira ni sawa biraza neza yego cyane bakwitande Munezero Larissa yego Larissa kuri kari ngaha muri make je mushasha ibi bintu dusangiye groupe barayinshizemwo aba bantu muri make ndakunda ibikorwa byabo cyane natanguye ndabiraba nabihereye ku mupfakazi muri make ndabikunda numva ndabikunze cyane nifuza kubona amaso mu yandi aba bantu bakora ivyo bintu nkunda bakora ivyo nkunda ibinezereza muri make ego numva nezerewe kandi cyane nifuza guhura n'aba bantu gose bivanye n'ivyo bakora binezereza ego uno musi wahuye na Fanny urafise ikintu za kumusaba Fanny ego kimusaba ubunyene no sinoye namusaba kimusaba ubunyene no okay muri make icambere na mbere ndamukunda kandi sindamukunda kuko suva kumukunda ngo ni kubera ndamubona uko ameze ngo isura yiwe oya ndamukundira ibikorwa vyiwe muri make ego kandi nama nasavye no muri groupe kenshi ndabasaba je banshiremwe ndabikunda ndakunda ibikino nkumva nanje ivyo bintu no vyinjiramo ego icyo musaba ati rero gusha muri groupe ego vraiment ndabikunda cyane guys bakunze step media kabiri gatanu indwi babahaye mwese ndibatsa babahaye kugira ngo tuduze hejuru hanyuma nce ndababaza siko hari abatararonka ega tubadaye wakwita gute Fanny banyitwa Fanny yego Fanny oya simamagaye wewe Fanny sawa ni sawa yego ujya sinzi vyarimo Fanny biterero Fanny arakuramutsa ngo yitwa Fanny neza nagikiru ndararitse kuri ngahano nefa kubwo urukundo dufitiye abantu bakora ibikorwa byiza dukunda ego kubwo urukundo mufitiye abantu basanzwe bakora ibikorwa byiza amazina y'ikirundi yose ya Fanny yitwa gute amazina yose ya Fanny yose yiwiwe uwimana Faxine Libert iradukunda Libert kama Libert ava mu ntari ya Libert ingozi Fanny Yumuranza bite ni sawa umeme 5000 wewe ugomba yaje oya bita gute Ornella irankunda Ornella yego Libert urazi ko dufise ama iranga menshi cyane ira n'uyu ni ira irankunda iradukunda rundi iradukunda ari ngaha wewe batatu ayaba ni irankunda Ornella kuri ngaha none je ndigakora urukundo nkunda aba Fanny Libert ubwa mbere mubonanye nemaze kubabona kuri telefone
no kubabona nyene kuramukanya oya wari ubabona gusa barengana niyo kuma wabonye barengana wabona he muri ville ahantu hameze gute bari mu modoka bari ku maguru bari mu umunsi bari ku maguru kweri ego bagenda bashushe gose ndanabakurikira baransiga yababonye muri kugwa amaguru nituza aho yababonye gusa yavuze ko ari muri ville hepfo ya bata barenganye hepfo ya bata usanga ari parkinze umuduga ariko bari bagiye ahantu cyane okay warabakurikiye baragusiga ariko uno munsi waronse opportunity yo kubana nawe ubyakiriye gute biranezereye ndagushimire neza yego bite isa urakomeye yego kwita gute bayita edite wa inamahoro ko kutagize iramahoro sinzi wabaza papa yes edite sa ndakubwira umuntu mwitiranye uramuzi none oya umugore wa Fizo edite stray edite nde ni stray edite stain okay niwo mwitiranye ufise izina rimeze neza shana kuri ni bon kuri ngano jewe ene nkubona ko naje muri surprise we nawe cyangwa mwabimubwiye tubwirane ujyanye n'icyaje imbere no mutwe atarize sha nanjye sinzi impamvu atarize urazi je nandize mu kibanza ciyo kandi ari we yahora arira cyamba bari ndabona umenga vyahatswe beri yahatswe kweri beri nawe ntakihagarako nubwo mbere uje muri surprise y'aba bantu yego nubwa mbere bram ihindi misi wari okutaza jewe urumva barabitegura muri groupe nkaca nsanga barenganye nkabibona naratevye ntakurikiranye message zo narikaniye nubwire ewe gira wakagoroye cyo kira gutinya amatara kwashi uriko urabivuga urabizi ndagushimire cyane bite sawa neza yego witwande nitwa Irambona Sylvie Irambona yego Libert l'autre Irambona ira bamaze kwa batandatu Irambona oui inde Sylvie yego Irambona kuri uri ngaha kuri ngaha ni ngaha kubw'umunezero kubw'igikorwa cy'urukundo yego umunezero n'ubw'urukundo bw'igikorwa cy'urukundo yego bajya abantu wowe kubabonye Fanny na Libert wowe utawuriki ikintu ntahura igikorwa kidasanzwe basanzwe bakora ari nacyo gituma twakoranye ngaha aricyo gituma twimve gukora kino gikorwa byatumwe n'ibikorwa byabo uburyo tubakunda cyatuvuga ati tubigaragaze muri ubu buryo yego kubw'urukundo mubakunda urifuza ko ibi bintu byoherera ngaha oya ntivyoherera ngaha yego ujya yigirisha nk'uwanga ama surprise rero ku buryo bikunda yego ku buryo azobikunda yego ati rero akari inyuma karahinda nakupa pole boss bite sawa urakomeye yego kwitande Julienne Irankunda Julienne afeki en fait uravuga none amenga bakuzanye kunguvuga no ndaje kwera ko ndabikunda kandi nkunda ibikorwa by'abajya abantu cyane niko nakuze ndi umwana aciye bugufi sini okay reka kumbure tuhamwe abasenge sivyo none Yeshi bakunze wa Steph Media kabiri gatanu indwi irindira ninda gomba gusenga nugomba gusenga okay reka tumwa dusengere rero nari nababwiye muze kumbwira turarero dusenge twese turagushima mana nzima turagushima kugira neza kwawe turagushima ukuntu twitaho ko buke ko bwije icubahiro ni cawe wabanye natwe kuva mu gatondo gushikiza isaha iyi programme wari uyizi kuko twari twayipanze none mana nzima turaguhamagaje muri ikibanza uzubane natwe udushoboze ndetse hagati yacu wahashire guhuza hagati yacu nabo twategure surprise data wero bane natwe ndetse ikinyobwa gica ngaha igifungurwa gica ngaha cyose kitushize mu biganza byawe gihezagire numwe wese aho yakoze aho yakuza guhezagira umufuko wiwe uzobukoze cyatwisabye tubyize mu izina ryawe gera amen merci sana boss bitere amahoro itagute ribatro fridole inde ribatiro fridole ribati harimo Libert hari Libere nde ribatro fridole
Ribande? Libatiro fridole. Libatiro. Aroni ba mazina. Bakwita bavuze witwa iribatiro kada kwita Libert, sibyo no? Kuri ngahano nega. Jewe mu bisanzwe nkurikiranira hagufi ibikorwa bya filime ndundi na cyane ibikorwa byo muri Twafa na Lily Boy Films Company ndavuga nsoro zehira. Rero ndakunda uburyo bakina ukuntu bactinga message batanga ari gihe nyine buri kuri weza nka filime ukavuga ati ibi bintu nibyo canke nibikina bivanye n'ukuntu twari dusanzwe tumenyereye kwihweza amafilime yo ngaha mu Burundi ajeyo kenshi cyane ndakunda gukurikirana amafilime yeba hanze na cyane nk'ifilime ziba zasobanuwe na Rocky nako ari udufilime tuba turi mu bwenge duteguye neza kaza guhera karatangura ukuntu mengo nyine ntubone iyo biriko biraja ariko kumpera ukavuga ati ego vraiment yari filime rero uburyo babikoramwo birangyohera cyane nkumvuga ati ego rero kuri no munsi uri hejuru nanje nagiriye ubuntu bwo kuba hano muri kino kibanza wambaye na costume. Yes of course wabateye iteka bro je baje nzi bari mariage jemo gamuta ndagushimira cyane bro murakoze cyane bakwita gute irakoze honya ira my friend ira this tigeze muri this wewe raba kaki yawe ngaho uvuze yitwa gute irakoze honya kuri ngaho honya gente ngaha kubw'urukundo nkunda Libert na Fanny ndabakundira ibikorwa bakora amafilme yabo nta filme nimwe yo bincika yiwabo noba ntaraba ivyo kunda kwigucika oya ndi yaranje eko utumego wa mudufise ndagerageza neza nkaturondera eko nkabakurikirana vya 40 twama tubona vya views mu ndwi imwe mu misi ngahe cyangwa mu misi 5 wo buri mu ashamba ndimo nka 10 eko ntungi I say kujya unywa icyayi mu gitondo niko uraba unuzenye mubanyi na sorari ego ndagushimire cyane bite ni sawa agakeke kararyoshe cyane sana karatese nari bakubwiye ukitize na ukitize na rimeze gute kabe kabenye kadi kiwanje nagira na kabenye kumubanyi kwitwa buze kwa kwita gute Yasente inde Yasente Yasente afite izina rimwe nk'inkoko Munyana kuri ngano yewe ndi ngaha kubw'urukundo nkunda bamubona ngaha n'ibikorwa byabo zo kwa mubashigikira cyane ndagushimire cyane murakoze bite sawa urakomeye we turazinanye cyane tuzinaniye hehe kuri university kubwa undi hose wari umufana w'umupfakazi cyane gose utari bwabimbwire none sinabwamenye nako kumukunda umupfakazi twese turabafana w'umupfakazi n'umubanyi nansoro sivyo none yego kuri ngaha none naje kuraba abakunzi banje abakunzi bawe bakuramutse abakunzi biyo ngo barabaramukije abakunzi biyo witwa gute Nakiritimana Francine Nakiritimana yego okay uraryoye kuburi ngaha cyane Francine uravuga Francine ati rero ubu uvuga muri groupe Fanny yabye vyumva gute kuburi ngaha rero Francine numva ndaryohewe cyane kubera ko naje kuraba abantu bakina ibintu bindyohera kandi ibintu binyigisha harimo inyigisho nyinshi kabisa tugushimire cyane Francine nawe murakoze wewe se ubwa mbere uje ngaha oya nubwa turi muri rwa rugo nyene turi muri rwa rugo rwa Twafa na Real Boys Film ego ubwa mbere uje ngaha uberuka wari waje uzanye niki nari naje ku bwansoro degiro arakuramutsa brother warabwaje ku bwansoro ariko uno munsi waje kubw'umubanyi hamwe na Nsoro na n'umupfakazi yes uno munsi waje kubwindi ncuro ariko ubuheruka wari wababonye kujya nyene ari babiri ubumwe bwabo bobo ubutahura gute umutumuye umwe bose baca baza ari babiri kore kibatavana ubwo bwenzi bwabo mubwe mu buha agaciro kameze gute je nyenda bakora ko ari inshuti bisanzwe hagati yabo kubera ko ntawe ushobora kubajija ngo bari muri bicanke biriya haske urumva usanga uri kuja mu bintu biri kure ugasanga uri kurakoshereza ubusa yes ugo rukundo rwa bafitane rwo kumvikana nk'aba brother and sister uraruhanura abandi canke bimeze gute je numva n'abandi barukundanye byo bavyiza kubera ko ni ibintu bisanzwe kandi biryoshe kandi n'Imana irabikunda kandi urafite umugenzi w'umuhungu urafite umugenzi w'umuhungu benshi ugira utuntu twinshi mana yanje natwatundi
byose n'agahungu kakurondera kamubwira byose boy sweet Ça va. in the second time tukoranye nvuga kuri mic sivyo none Yeah. wambwiye ko kuri mu brother wawe Libere hari Yeah, of course, man. murazi nanye Yeah. kandi mwavanye For a mbari long sana time, for a long time. kuvuga byinshi nitwohetse Long story. ibi bintu rero bibandanye Yeah. kabisa Sure, vyiza cyane. kabisa ndagushimiye cyane boys Thank you. mabuja asayi Sawa. neza neza muri introduction fan yavuze ngo si ubwa mbere mubonanye Oya si ubwa mbere. murazinanye mwahuriyeho bwa mbere Muri surprise y'ubwa mbere Surprise twagiye. y'ubwa mbere? Wari urimwo? Yego. Ntugiye? Mu kumunani, yo mu kumunani. Mu kumunani? Yego. Kijya gihe bari bagiriye fani? Hahandi hariya? Yego. Baca baterera inkoko? Chama chagenda kuyijya je mutayiri ari mu mayiza. Ibaze n'ukuri. Ai se rukuri kwibanda gushimira cyane mama. Urakoze. Bose bikwaye. Fresh. Ubu rero niho uratengeneza rero bya bintu ubona fani ari mu mutwe niho urabimukora bose neza gute. Hano beshe. Bijya bintu fani. Hano beshe man. Uri umukwafeze cyangwa umukwafeze. Vuga ati manikiri pedikire. Manikire pedikire. Yes. Ramba barera ntavyo nzi byo nkora. None fani gute rero mwari mubize na nyime bibi. Jewe. Cha ntiwamenya ko yasize n'ikintu ngango kubera ntabimubyema. Nukuri kwima. Yego nuko. Kandi bijya afite mu mutwe niwe wabimukoze. Bijya. Yego kweri. Umva manjonjo tuba tubona mu mupfakazi niwe yakora. Cyo ndabira rero Libert yigize ibintu byinshi. Umva ngo ni muzinanye? Umengo ni ntanzi no kumenya. Nukuri kwima. Mugana shaka Libert bari warira uwo munsi. Libert ni harize. Je sinzi kijya gihungira nikirira. Ujya muhungu. Cyangwa ngo numumesha ma. Numumesha wabonye. Boraze uramaze kumubona muri soro dohera. Ewe aratera umugere. Yoho. Nukuri kwima. Mugare rero ikintu nashaka kumenya. None bijyatera. Musabye surprise zo accept ko nabonye umenga yaragombye gushavura ariko yabihebye. Yatwenze. Yo musirabona. Afatwa iyo. Bihatari. Mugare rero bagiye uko abana nari batatu babiri haganye. Urabona kujya bametse bajyane guyanje. Acha kunambia. Nukuri kwimana. Turabona na porte clé muta eba nayibonye. Nayibonye muta porte clé icafye ko fani. Ya yoho kabaye. Kabaye. Igihe isi yo kuza step media kabiri gatanu indwi etape ikurikira tugiye dusangire rero cake sivyo none abari hari abantu bari nyuma mwe muko mukujya bibiri twigira mwaduhaye kimwe wabonye ingorane yanyu rero mwebwe bakuza step media kabiri gatanu indwi bicaye hariya mu kanywa babo hariya mu kazu k'amatora bari muri bubiri yes ubu tugiye dusangire cake hamwe n'abakunzi bacu n'abantu twubaha cyane abantu badukora ibikorwa vyiza yes nawe bita ku biti no kumabuye kugira ngo baduhe resultat y'amafilm ameze neza cyane ariko urabona yuko inyuma yavyo barafise abantu babikurikirana bakanabikunda bakanabavuga ati reka duze dusangire nawe ko bene twebwe bivyo bakora biradushika ku mutima reka dusangire cake ni bakoze cake zibiri bisigura sumva ngo ni babiri no ahubwo ni umwe ni keke zibiri ariko zitandukanye ziri kwa masura yabo ni FANNY na LIBERT rero tugiye dusangire cake ababitenga babitunganyije badufashe kumsa dukoresha umwanya sivyo none Sike aratoye igitumbura abakunzi ba step media kabiri gatanu indwi dola sisi ni afise kamera nari ku kamera utoye igitumbura utasavye dola sisi ivyo igitumbura ari inyuma oya nose bazobikora nibazovyikuriramwo gira zo kwemera LIBERT dukate oya reka ivyo bi reka dukate nikarahera ko muri nsoro dukata turiko turaririmba surprise mwese surprise mwese surprise mwese FANNY surprise mwese surprise mwese surprise mwese surprise mwese LIBERT surprise mwese amafoto ni muyajyana amafoto bayakuyeko canke ntarika sawa kandi FANNY nawe nyene ifoka zorundi umuririmbyi aririmba indirimbo y'umupfakazi canke ya truafa ndirimbe umupfakazi plans
Zuratanga wowe tanga iranje, Fanny nawe atangiriye. Wow. Wow. No. Mwebwe ibi bintu je ibintu biraneye amakenga. Bakunzi ba Step Media 257 Libert yaje yambaye abwo sinzi ngira yaje yambaye ikoti isa na cake ariko aratanga. Fanny yaje yambaye ikanzu isa ni cake ariko aratanga. I say mwavyibwiye tubivuga gute? Kabaye amakuru aho bakunda baraza wow Libert mengana umusirikare de la Sisi ça va bintu bimeze neza cyane turahaturira hashi hatukome hashe kabisa hashe Libert wow ibintu bisa neza cyane Libert hamwe vyo bandanya gukizohungira guhunga ese shaho ko profite rega abafana yo bakumpaye oya Jesse ganiro kwera iki ni kiganiro niki duhaye cyane gose ntabwo ari kiganiro ariko ubaza ikibazo cya mbere je no muzi simbaza ubaza ikibazo cya mbere ndamubaza mu nyuma rindira munyo agutera ubwoba uza kubabwije umbaza bwije kanya kubera ko hari n'ibindi ndazugira ukorera monsozi jewe iyo nteguye nta usubiza squat ntibamwe surprise umukobwa bisa amaso meza wa ese akoze Stephen kamera iri he futa oyereka ngomiki tubisubiremo cyane tubandanye iso ntacyo twumvise okay katugara amatwi ntacyo je gusa navyumvise Libert wavuze ko tebe wavuze ko keke iraryoshe keke iraryoshe yes ko kiraryoshe cyangwa baguhe ko keke ya Fanny nshaka ya Fanny Fanny ngwashaka na keke yawe uyu Nukere ya Libert baramuha arundi akere ya Libert hariya ntaravyibagira ngire comment kuri no foto ninde yagize idea yo kwimprime iyi foto wewe ngira ngo wewe wabigize utabizi iyi foto ndayikunda just kwera impamvu imwe iri ni ishure nigisha urarizi and ni ikintu kimwe mu bintu na crée mu buzima nishimira kandi byagize réussite nziza so ndakunda kuba ndumwigisha ndabikunda cyane so thank you so much Fanny kayikunda ifoto aba bana uyu ni kwa jambo feliz oya erega shaka ndamu profit ntabiganira mpa ushaka kubaza ikibazo wese ari libre ndabaha vraiment ndabacorera twabikoze kugira umurongo ndabacorera vraiment ntumugira ubwoba ukeneye ikibazo wese araza kubaza baramwishurira mu musi je simbaza oya we ntubaza niganitse ko turakora ntitakiganira tuko turakora ariko ariko abafana bako baje urabishura basiripe je ndabishura ntangora none se ko ntaje gukora ibiganiro hano ariko seribere ko kibabiyo ko babibakorera mwebwe benyene gusa no ngira ngo sinzi bro no benisho jewe hano ndi sinaje gukora ibiganiro kubera ko ivyo nanze no kwiporta volonté ngo nje gukora ibiganiro ariko hano nagiriwe umunsi mukuru kandi nanezeje n'abafana mbo je sinzi impamvu naco gituma je ntakunda gupfa no kubelieving ibintu guco kuko ndabibonye vraiment n'urukundo ruri exagere bashobora no kuba bariko baratugwiriza abatwanka batabizi kubera ko iyo umuntu aguma abona ibintu biba en y'undi muntu ahita yiyumvira ati nese je kuki batabinkorera noneho kuko atari bushinja ababikoze agashinja ababikorerwa so I think ariko to it's fine n'umutima w'urukundo ndavyizera cyane kuko nta buhinga dufise bwo tuma abantu badukunda
Gays bakuza step njya kuri 5 rukurumva yuko ibintu bimeze neza cyane umaze kugira abantu 2 3 4 5 bashikira ibikorwa byawe abari ibintu bisa neza cyane Fanny nawe ndabona ari busy n'amakeki n'amapicha ibintu bisa neza cyane ntangorane nta kibazo muraza mwakunshorera nta ngorane nta foto yo ku buntu baraza kunshorera ata foto n'ubundi ntacabaye barakitse kuri Libert nawe ifoto mutarajya keke ifoto isigaye ivuga photographe urukundo Soni bon Libere ngo keke bayijya gute Gays bakuze ba step njya kuri 5 tugira tuje muri step ikurikira ni step yama kado bagira batangure gutanga amakado ntivyoroshe turacabandanya ni step yama gift bagira batanga kwa ama gift abafise ama gift nizera yuko arugira avuga ijambo ninde okay Gays reka rero batubwire ijambo why bakoze bino bintu sivyo none batubwire impamvu reka duhe uwabasirukiye atubwire ijambo bahumirije murakoze bwa mbere mbaje gushima kubwo uyu munsi kuko twari twawifuje kuva kera nk'abakunzi ba twafa n'ibikorwa byabo je ubwa mbere Libere yabajije ngo dukunda bo canke en personne canke ibikorwa byabo je muri kano kanya novuga nti twatangwe gukunda ibikorwa kuko twabamenye kubera ibikorwa byabo hanyuma duca turagaruka turabakunda urumva kubera ibikorwa nivyo byatumye tubamenya sinibaza yuko iyo batari gukora nk'ivyo bakoze ntitwari kubamenya rero imbere ndazi ko twese twatangwe gukunda ibikorwa hanyuma duca nabo turabakunda en personne muga uko biri kose biguma bifatanye hanyuma turashima Imana kubw'uyu munsi benshi muri twebwe twarawifuje none urashitse mufashe tuyikomera amashi hanyuma ijambo rigira kabiri twashaka gushimira mama twafa n'urongoye Dorir Boy Films kuko vy'ukuri badukorera ibintu vy'amateka baranezereza imitima yacu mu bikorwa vyabo bakora benshi muri twebwe barahigira bakaharonkera inyigisho zigenda zirabafasha mu buzima bwa misi yose akaba ari nayo ntumbero nini y'uno munsi kugira ngo tubashimire kandi tubabwire yuko ibikorwa bakora duhora tubikunda uko bukeye n'uko bwije umupfakazi bakivuga ngo irahagaze benshi baciye bavuga ngo ntibabona ko hari ikindi coza kiruta umupfakazi muga ivyo turiko turabona uno munsi navyo nyene turabona yuko birushiriza kugenda biba vyiza hanyuma rero turabashimiye kubw'igikorwa cy'umupfakazi mwateguye cagenze neza twarashimye cyane ariko kandi twibaza yuko kizobandanya nkuko mwabitwemereye turashimye kandi no kumubanyi turiko turabona yuko na seri umubanyi ari ikintu kidasanzwe cyane nk'abakunzi banyu rero twifuje kubashimira kubw'iki tunabatera intege nkuko twama twabikoze mubandanye muji imbere Imana ibongera inkomezi n'ibikenewe byose kugira ngo ibikorwa byanyu bikomeze gutera bije imbere tugira amahoro ya Kristo Gays bakuza step njya kabiri 5 reka arundi muntu yasavye ijambo umunota mukeyi gusa umusegonda umwe siko oya niri wenyene muravuga ntacu yizina shimwe ndanezerewe cyane bwa mbere na mbere nshangwe gushimira Imana yo yatugejeje ku uyu munsi twari twarawipfuje kuva kera
ariko ntivyakunda nama surprise menshi yabaye mugabo ntivyakunda ko tuhaba kubera imvo zitandukanye. Bwa mbere na mbere navuze ko nshimiye Imana nkashimira n'umuntu wese yagize ico akora kugira ngo tugere kwa bino bintu mu mwanya muhava mubona. Ikigira kandi nagomba mbwire Libert na Fanny turabakunda cyane kandi ibikorwa byanyu bifise ikintu kinini gisiga mu bantu hirya no hino mwe ntavyo mwomenya mugabo twebwe tuba hirya mu makartier ruguru hose biravugwa ngira ngo benshi murakundana kuyibona. Ikindi nagomba ndabasabe Libert na Fanny ni kimwe umubano uri hagati yanyu haro benshi bavuga ko ibitari vyiza bitameze neza ariko mwebwe muzi ikiri hagati zanyu hanini nosaba Libert na Fanny yuko uwo mubano wanyu wokomera kandi mukakunda kuwusengera cyane kugira ibikorwa byanyu bitera imbere bigere hirya bijabuke hama natwe Uburundi dukomeze kuduza ibendera ku bwanyu. Ico nico ndabipfuriza kandi ndanabasabiye ndabakunda cyane. Geisi yakuze sepunja kabiri gatanu indwi ni kintu ngira nsabe aba invité bacu message bantumye nuko mwobemerera uno munsi barifuza yuko bobagira nk'ababebe nk'abantu bavutse ivyo bababwira mubikurikize nimubankire ni opportunité baronse kumbere bavyifuza igihe kirekire ivyo bababwira nuko babafunga amaso. Voilà, it's something amazing bagira babahereze